gukurikirana uko ucuja ngaha muri Gmail. Ego ucuja ngaha muri ntuzeye muri Gmail. Ucuja muri Gmail turabe Gmail ahantu ngenda searching. Umva iyi ni step ya finale. Ucuja muri Gmail hanyuma uze kwitonda ukoreshe Gmail za kuba iri mu iphone, ntuze gukoresha za Gmail usanga ata phone ufise. Uza kuraba message iza kuba yanditse kuku unye sproutgigs ucuza kugira kwifyondako. Witonde ukoreshe Gmail iba iri muri iyo telefone nyene, kandi iyo Gmail ubuzi na password yayo. Ucuza kuhasanga link nayo iza kuba imeze nk'uku unye. Gusa ibi vyo hejuru ntimubirabe n'amahera narotiye. N'amahera narotiye kabisa, ibi ntimubirabe. Hanyuma no kuvuga ucuza gufyonda kwirya Gmail. Irya Gmail ukamara kuyifyonda kwiciza gukora naco. Iciza kugusubiza hamwe watangurira bene ngaha uza gusanga hameze bene uko. Ikintu ucuza gukora ngaha aha ucuza kwinjizayo iryantuzeye aha ucuza kwinjizayo ya Gmail ngaha. Aha naho aha hagira kabiri ucushirayo ya code, hanyuma ucufyonda aha ucuza gufyonda aha. Ngeje ndabishishiriye byo gusa kubera biri automatique bigirako. Aca ngira uko wabonye aha nakuriseho Gmail yanje bisegetera @gmail.com shirayo password yiwanje. Aca mfyonda hama I agree remember me. Hama cenza gufyonda handitse ngo login canza gufyondako. Murantunga net genda bukebu mugabo ukeneye kumenya aritonda. Okay, no kuvuga rero hari igihe uza gusanga bimeze uko. Witonde hari igihe uza gusanga bimeze uko. No kuvuga hari indi video nakoze kugira uve mu iyi mode uje mu yindi mode. Uza gufyonda hari ubu burungu butatu ubu burongo nyomba atari butatu voilà. Ukafyondako hanyuma ucuza ucufyonda kuri aka kaboro gace gahindukira. Hanyuma umaze gufyondako icusha uza kubona no kuvuga uvuye muri konti y'umu boss uja muri konti y'umukozi. Uvuye muri konti y'umukoresha ukaja mu konti y'umukozi. Icyo uza gukora ngaho urabona ngaha hariko task zingana 705. Urumva ubu n'ubuzi bwose ubu buriko. Rero ikiriho itondera bino video hanyuma ugaheza kwiraba wabikoze neza. Ikiza gukwirikira tuca tuza kugira kwigira hamwe ukungene task zikorwa. Ndibaza aho mwabibonye.